mbongiye kuraba Kesdan gusa rero twavuganye ko nza kuja kumuraba ariko ntazi yuko nshitse ubunyene rero je ngoma mpite ninjira ikintu gihari nuko akesa adakunda abantu berekana muri biro yiwiwe je ndagiye mpite ndaherekana sindamuvumbu yarazi ko nza gusa ntazi ko ngiye ubunyene sawa cameraman ndibaza twogira fast wewe wambwiye ngo ufise umuriro mukeya tugire fast kugira ngo uwo muriro je mitaninjira kome kawaida hani mu Burundi amahoro ni yose kama kawa tena basi murabitese nokuri sanze wasobetse nga cyari kino ngo cameraman banzutse ha bambaye nese rwa kuna bambaye ibukare nokuri oya nokuri wowe wahuru yamba ha zageze ndege no monyambaye ibukare ko nokuri kandi rero uwanyuma hembwe umusharungana gute uwanyuma uvuga tuwahembwa make ivyo nivyo mu kazi urumva ibyo urashaka kugira nyanse uvuga ati basi nta uri munsi ya nta uri munsi hari ibintu ico ntaco nticobaho uraza gukora muri wakana TV wakora umenye moje muri wakaye muhava mu makazi kagute ndazi wa muvyumva ni ibiganiro ngo bimwa mwateguye c'est vrai ou c'est faux bon na justification biko ukoresha umwanya tugiye kumwitwarira ubutungane ni gukora ntidushobora ariko bacavuga bati naho bidoga ivyo bintu bandika bidoga nabantu mwabiteguye tuce wandika uko no kugira bize kuboneka ko mana nije munyarusa ko abuja flavor nakudiye nimanukiye muranzi gira mwese kugira ngo mbone urusaku nza kuronka narabonye umwana wawe ko yakoreye imiliyoni zine imiliyoni zine eski miliyoni zine yazikoreye gute akese ndashaka kumenya mama wujya mwana ngo ndashaka kubona akese ari kumwe na mama wujya mwana nyene yafatanye ko rutuguhuga picha nyene muneze bana ageze intuze ya ibintu byo kuza bariruka muri Wakray TV bazana bamara imisi sino bagenda guranda bamareka mvuga uheruka uko je ndi umufana wiwe je ndi umufana w'umusore bita Divine where is Divine mugabo yahavuye yaplika indirimbo ya Double J Hinzoduga muri no mwanya yaraduze bisigura ko vyanze yari indirimbo yagiye yaplika ya indirimbo Double J yari jewe narakosheje naragize ibiki urumva mfise n'amaudio nga anye yiwe ngaruke rero ku muziki nukuri je mbabwije ukuri je muzongera ko mushaka kugenda umuyashije singi umuntu je nukuri akese je ndamwemera ku muziki wiwe gina muri abindirimbo zose akese yasohoye zakubise hit uko nuko je sizi ibintu bimufata akese arakubita indirimbo gazanga imeze neza cyane gusubira gusohora yindi never kubera iki Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de Buja Flavor. Je m'appelle Manodi Promoter, le maître de cérémonie. Manotito Promoter, maître cérémonato. Behind the camera, hariyo engineer Tijos cameraman, Alessandro nawe directeur technique. Wino TV wona ndiko ndakorerako. Nguma mbona Ndrenza kumagira nkuko ahinya ibintu bigende neza cyane. Sasa rero mbongiye kuraba Kesdan gusa rero twavuganye ko nza kuja kumuraba ariko ntazi yuko nshitse ubunyene rero je ngoma mpite ninjira ikintu gihari nuko akesa adakunda abantu berekana muri biro yiwiwe je ndagiye mpite ndaherekana sindamuvumbu yarazi ko nza gusa ntazi ko ngiye ubunyene sawa cameraman ndibaza twogira fast wewe wambwiye ngo ufise umuriro mukeya tugire fast kugira ngo uwo muriro je mitaninjira kome kawaida hani mu Burundi amahoro ni yose kama kawa tena basi murabizi mwari munkumbuye nukuri je ubu niko hadomeka nta kudodo bon my goodness akese nukuri sanze wasobetse ntacyo reka mende baramutse bro vip meze neza akese dan nabari nayo mubariye ko nza kuza ngiye niyo mpamvu yasobetse mbona nta kibazo tugiye gusa tuyage ne navuze ko renda twabaze ko nakugiye ko nza kuza nga gusa mvuze ati ngo wampite ninjira akitugiye duhagarenga cyari kino ngo cameraman banzutse ha sinabariye ntashaka umuntu yerekana muri biro kubera iki yakese kubera iki cenze ko ndagusanga indane mite ngira oya ni naragira kabisa naragira kuherekana bo nta kibazo ibintu byose ni fresh cameraman ani sawa cyari turi contre je twegera nakurirwa ndongera ko presenta uwo turi kumwe sinirirwa kumuvuga muramuzi CV arayifitiye yarayiyandikiye ahubwo gikoro nuko no mubaza kese kuva mu gitondo gushika muri kano kanya dusangiza ubuzima bw'umustar wire gute ibintu ni fresh ndakora tu wavyutse umaze kuvyuka
navyutse amaca ndakora hari ikindi none utanasenze base shimire kibirengeye none gusenga turasenga ivyo ni ibintu tutaguma tuvuga buri mwanya okay ariko ejo wapo ariko kuva mu gitondo gushika no masaha ibintu byose vya kesi bihagaze neza nta kibazo none kumenga ntari muri mood ndeza mu gihe jewe meze fresh ni sawa ndi muri mood nziza akesi wambaye neza rwa kuna wambaye bukare no kuri oya no kuri wowe wahoro yamba ha Zageze ndege no monyambaye bukare go nukuri kandi rira kubera nta kibazo na kimwe ngene nk'aba patron like CEO wa Karite company wane je no musifise ndanezerewe cyane amutanezerewe je ndakwiyogora amaka ndiko bimeze baranda akesi jewe nije munyarusaku wa Buja Flavor ukazokumubunda azoba ari copy umunyarusaku mwe rudena sikaye muri Buja Flavor mbafise urusaku rwishi rero sino rudondagura ngo ndumare ariko reka tumande duhere nga akeshi muri wa Karite mubayeho mute bon hariho ubuzima wa Karite company hama ubuzima bw'akazi hariho ubuzima busanzwe me hari nimba ubuzima bw'akazi novuga yuko tubayeho neza cyane mego ufite abakozi bangana gute yakesi ndabazi rabizi najya ari twari kumwe ngaha yabuzi sibo abo uzi peut-être sibo bose banana kibe bavuga kubazo ni banga oya bavuge nabajije uno musinije mbaza akese ubu ntunjaniranya toba dukora ibiganiro kanjaniranya makani nde kuvyumva ndabize ko mikro wigeze kuyifata ntunjaniranya today makani nde kuvyumvira amakuru nde kuvyumvira gereranya basitiye bashobora kuba ari muri wakala TV bashobora kuba ari umunani uwanyuma hembwa umushahara ungana gute uwanyuma uvuga tuwahembwa make ivyo nivyo mu kazi urumva ibyo urashaka kugiranya base uvuga ati basi nta uri munsi ya nta uri munsi hari ibintu umuntu abakwiye kuvuga hari ibindi bintu umuntu atabakwiye kuvuga kandi ikindi naco muri wakala TV twebwe ntitugira ngo umushahara umuntu ahembwa nivyo imishahara yabo barayizi nk'abakozi bo muri wakala TV mugabo pa guca tugira gute tubishira ku mbuga kubera ko inyuma kwanza yo kubishira no ku mbuga bonye n'ubwabo ntibazina ni imishahara ntibazina oya cyenda shaka kumenya gusa nta uri munsi ya ico ntaco nico baho uraza gukora muri wakala TV wakora umenye moje muri wakala muhava mu makazi ka gute biravana ariko uraranga nk'akazi bomba kuko ni kubera ngaha nsanzwe fata mikro niwo cumbwanje gufata mikro hande mbwira nubwo ugira nubwo utazi ibindi twe turabikwigisha ntaco murabigisha bo ntaco reka twibandaniriza wa Karite afise urusaku cyane sinovuga ko urusaku ko biravugwa cyane ibiganiro ukoresha umwanya akora si ndazi wa muvyumva ni ibiganiro ngo bimwe mwateguye c'est vrai ou c'est faux bon na justification bibe biteguwe canke bidateguwe umuntu akeneye kubifata uko bo inyishu ushaka ni ego canke oya jewe oya none we nimba ninka kujya uvuga uti wafashe gisuma civye ugomba cyo kubwira ngo ego nivye urumva cyo ni cambere hama ikigira kabiri naco je no gusigurira nivyo benshi baravuga ati ngo nibiganiro byo vyateguwe ariko ntidusaba kubona ama post ku mbuga zitandukanye koresha umwanya yatwinjiriye ko koresha umwanya tugiye kumwitwarira ubutungane ni gukora ntidushobora ariko bavuga bati naho bidoga ivyo bintu bandika bidoga n'abantu mwabiteguye tuce wandika no kugira bize kuboneka ko mana nije munyarusaku wa Buja Flavor nakudiye nimanukiye muranzi okay uri munyarusaku wa Buja Flavor ya public ivyo bintu hama ucambuka ari byo tubatwa biravuga keshi ja muri comment y'ibiganiro mukora bavuga ati izo cinema muri ko muragira twazihaze uje gukorera ku ma commentaire nukeneye kumenya ibiri realite reka rero dukorere ku ma commentaire ntari ukeneye to yatesha ku mpukuri ni ego canke oya amatushe twibandanirize ego canke oya ko babivuga muri commentaire ko mubitegura ivyo biganiro basi tumvuga ati bimwe kubitegura kwanza uvuge umanza kwanza utomure ni uravuga uti uravuga uti mane cyane shaka ko dukora ikiganiro wowe uri kuragwana na ntuze hamakoresha umwanya aje mucemo mukubita mwe murabitegura ntavyo mutegura ivyo ntavyo tugira vraiment okay niyo mpamvu ngira ngo mudakurikiranwa rero nka wakala okay niyo mpamvu nibaza ko ari iyo mpamvu nk'umunyarusaku wa Buja Flavor mwamaze kuvyumva muri wakala TV barategura ibiganiro bakora twagiye reka twibandane ivyo we nivyo uvuze mugabo je ngomvye gukorera cane kuri ivyo bintu uri kuravuga kubera ko wewe iboneka yuko utaje ukeneye kumenya inyishu ahubwo waje ufise inyishu ziwawe rero cana gushiraho shaka oya je nashatse inyishu ya ego na oya wabuze nimwe mbari komo nk'umunyarusaku muranze je singi umunwa kirazira akeshe reka tubandanye tuvuga tuti nebwa mbere ariko ndavuga ko intuzo ku kino cyawa
Wakalayi TV twavuga reka tuve kuri Wakalayi TV tuje kwa Akesi ubwiyo Akesi je ndo munyarusaku urabizi sivyo ndo munyarusaku wa Buja Flavor mba kurikirana utuntu mwigira mwese kugira ngo mbone urusaku nza kuronka narabonye umwana wawe ko yakoreye imiliyoni zinga zine imiliyoni zine eski miliyoni zine yazikoreye gute ama publicity narabibliye muri post birimo ama publicity ataratangura gukorwa mugabo azotangura gukorwa vuba ama publicity niwe nyene azo yakora uwo mwana cyanye mu buryo buwe kuko bera umwana atarakweza na mezi nangahe atatu ivyo ni ibintu bisanzwe maza umwana arashafisa ubu ntiyagira kwiza amezi abiri rero nibaza yuko ari ibintu bisanzwe ashobora kuba ari publicity yo kwisiga amavuta ashobora kuba ari publicity yo kwambara ukaturamusiga amavuta uvuga ati ndamusiga amavuta ya none makuvuge muri publicité makuvuge bon irashobora donc ni ibintu bitandukanye irashobora kuba ari publicité peut-être y'uduhuzu urashobora kuba ari publicité bon bro ni ibintu byinshi cyane bitandukanye mugasi ngombwa yuko no canza nkabivuga byose mugabo nibaza ko muzobimenya vuba Akesi ndashaka kumenya mama wujya mwana ngo ndashaka kubona Akesi ariko na mama wujya mwana nyene yafatanye kuri tuguhuga picha nyene munezerewe ntiharagera none kugomba kubona mama wujya mwana mama w'umwana wa mbere uramaze kumubona oya mama w'umwana wa mbere ntacyo turaza kumushika mbya ufise abana bangahe wewe babiri ku bagore abakobwa ni babiri nyene owe n'abagore se bakobwa none se bagore ubu nabwira ikintu cyose kiba gifite ikintu kiri parallele yacu bivuze umugore egalike aba afise umwana direct byahe n'abantu bafise abana n'abagore tayari Akesi reka tureke gutwa yinge kwanda ko wazi abantu bari ku bagabo badafise abana nabwo abagore nabo nyene n'abagore none amaze kuvyara banza urindira amaze kuvyara Akesi umwana wawe tubandanye sawa reka tubandanye Akesi intuze ya ibintu byo kuza bariruka muri Wakalayi TV bazana bamara imisi sino bazandagora ndabamareka mvuga uheruka uko je ndi umufana wiwe je ndi umufana w'umusore bita Divine where is Divine Divine arahari gusa ntari muri waka yabeshwe na bamwe mu ba diaspora bya bintu nyene umuntu ababona ati mfise amafaranga je mu ririmbye no managing nuko bamubwira kuva muri Wakalayi TV no baravuyeyo mugabo yahavuye yaplika indirimbo ya Double J inzoduga muri no mwanya yaraduze bisigura ko vyanze yari indirimbo yagiye yaplika yandirimbo Double J yari yaragumye ngaha biranka nyuma yo vyanse bamumerera yuko bazomufasha ibidi akabona yuko mengo vyanse yahavuye yaplika yandirimbo bari ruguru Igitega yarasuye Igitega yego yaraturondeye avuga vyinshi jewe narakosheje naragize ibiki urumva mfise n'amaudio nga anye yiwe nacho ngiye twumva audio nagerageje kuzumvitsa neza vraiment tons eko bon neza ndumva yuko nagize nabi kandi narabonye ko nibuse kandi narabonye yuko nakosheje bo hari kutamenya mu bisanzwe natwe ntabari twe hari kutamenya kandi kazi mutahura ko biyora bibona ku bandi ariko sinavuga ngo nabigize kubera naza yuko uvyumva yego ndumva ko yakubwiye ko yibeshe umuntu yumviriza no muri audio yiwe urumvamwo kakantu nyene urumva narihuse ukura vyonjo ikibazo gihane nkuba yoca garuka akagusaba ikigongo ndumva ko yasabye ikigongo yoza ngese ariko asaba gukora muri waka mugabo cyane namusigurira rero we wavuye muri waka uvuga ati ngukeneye contrat hagati ya je nawe ninde yarakwiye gusaba contrat gusaba ko dusinya contrat kuko je nako muri amafaranga uriko uravyumva ninde yarakwiye gusaba contrat yari jewe mewe ucuza yari inzira kugira gusagenda uriko uravyumva ndabimusigurira byose hamanariza ndaheza renda mubwira rero contrat yari namubwira uti ukeneye rero kuza muri waka contrat ni arabona neza cyane yuko ari ibintu bitoroshe yego ari ibintu bitoroshe acha mwamura nk'abantu bahora basinya contrat yo muririmbyi ngo deza muzokorana deza no umuririmbyi mukorana deza muri contrat mwokorana iki ko deza ziba arizo kubaka umuririmbyi kumenyereza nyene nizo kubaka umuririmbyi iki naturaza zirashoye guhera umuririmbyi ataramenyekana abatangwe rero kumenyekana contrat igacihera wewe uburi kumushiramo amafaranga uba wumutse uratangura uriko urabitahura rero ni ibintu byinshi byo kumenya je namubwiye ati contrat isa imyaka inini ukuntu urumva rero acaza gusanga kabisa nuko mewe urumva no muri audio yiwe haraka akajya kanje muvuze ati ngo narihuse urumva bijya nirindi jambo ku muntu yumvira risigura ikindi kintu bisigura yuko fendofe gusa ari kugira gute wari kugenda urumva wagiye ahubwo utararonka ivyo wari ukeneye uriko uravyo rero nuko ari bon je nibaza ko ari aho nogeza ko sigura ivyo ego Akesi reka ngaruke rero ku muziki nukuri je mbabwije ukuri je muzongera ko mushaka kugenda umuyashije singi umuntu
je n'ukuri Akesi je ndamwemera ku muziki wiwe gina muri rabi indirimbo zose Akesi yasohoye zakubise hit uko nuko je sizi ibintu bimufata Akesi arakubita indirimbo gazanga imeze neza cyane gusubira gusohora yindi never kubera iki bon hari kijya gihe umuziki ni ikintu gisaba umutahe muremure ariko nibaza ko twipanze neza rero mugiye kuza muraronka back to back za anytime man uko nuko wamumbarira no muri ikiganiro twakoreye hariya mu ntuze mu kanyosha hari mu mwaka Gana haize nk'imyaka 2 kwera umbwira ngo mugomo ukora kugaruka hari mu ntango zo mwaka duhejeje urumva nari naramaze kugira gute gustapinga nari ko kwandirukangana n'ubuzima waraheruka gusohora indirimbo ivuga ngo cewe Desire nta rubura igira mu ndirimbo nahereje ko kijyagiye mewe ubu mugiye kuronka back to back none nta kintu nta kintu nakimwe cyatuma nta sohora indirimbo koze ibikenewe byinshi ndavyifitiye. Okay, nk'ikibazo cyanyuma kugira ngo turangiza n'ikiganiro. Wewe nantuze na Belle Chris ikorare yanyu vipi? Ni ikorare zo gumisohora imiziki kujya nyene. Uvuze ko hale uba none. Kwera mugumana kwa kundi nyene. Uba ugiye nabi abasanzwe baririmba indirimbo zo guhayagiza no guhimbaza Imana. Oya korare nuko baba bari hamwe. Abantu babiri bari hamwe biyereje. Twebwe ivyiwacu cibigereranya nako kare urumva yuko uba ugize foko koko kale tuzi kenshi tuyikoresha mwishengero. Yego. None korare muri dictionnaire amaze kwa nasigoro ya kohare. None noje kugisigura nga naco reka tubandanye cere nayize gura oya naje natahura gusa nabikubwiye ati dukunze kubikoresha mu bintu kanaka urumva rero tuyikoresheje muri ibi naho cumengo sinze rero we na Belle Chris vipiko ngwa indirimbo zose zihuga umutsigarukamo oya Belle Chris ari mu waririmbyi jewe nari navuze ati umuririmbyi nkeneye kumuheka ngira ikintu ndamwubatse mwo muri we ego kandi ndashimira Imana yuko hariho step yashitse ko kubera ko habonetse ubufasha bwa canke mvuga ati presence ya Akesi Don kubera ko yari hari hariho aho Belle Chris ageze gute yashitse yageze ariko rero ntibisigura yuko je nawe turi umugwi canke iki sinzi bikugwa ari mu unye kandi nkuko nabonye natazi bikogwa ndimo ego akajambo kanyuma uvuge ku muziki mu Rundi akana naho wakase je nguma ndakavuga uvuge ku muziki mu Rundi ngene ubona amaturangiza ikiganiro oya navuga yuko ni abaririmbyi nibagira intuze mbega bavuga gute gufunga imikanda batubika imikanda twiruke je nibaza ko ari ico novuga aho ivyo byose ndabivuga kubera ko nzi ibiri ku mugongo wanje ivyo mpetse uri kurakorera umuziki mu Rundi ego bose muri rusange apana we Akesi ubwa bon oya uzonyitura ikintu showe kumufasha nzokimufasha urumva ntaravye ngo ninde canke ninde ariko abo nibaza yuko nabo twoja muri competence abantu nibaza ko babazi ngiye bose ngo uri kuri kamera y'umunyarusa ko manoti muvuga umwe ngiye bose ngo batubike imikanda kubera ko hari abandi no bandiko ndabonera urumva d'ailleurs nabo nibaza yuko tuzokwirukangana nabo nyene ndabona yuko ari mu bimwe sho ko bandiko ndababonera kubera ko donc ibintu byinshi badafise ndabizi ibintu byinshi bakeneye mu kugira ngo biyubake imbere ego bateze imbere umuziki n'umufuko ego ndazi byinshi badafise rero nabonye ninovuga rero ko bukwibo kwitegura ego so nta nshuti nka wadukugiye kuva mu ntanga gushika muri kano kanya cyo riko imbere kamera ni Manoti promoter band kamera ni Tijos cameraman nari kumwe n'umwe yikoreye CV yiwe kuva kera ari mu muziki ariko araja no kuntu zaraho no menyesha makuru ibintu byinshi yagiye akora bitandukanye kandi ntaramwigeza ko bitaswa tuko ndayibona Akesi reka tugushimire cyane ko wemeye imbere kuza imbere ya kamera za Manoti TV murakoze cyane Manoti TV abantu mubananye mukurikirana subscribe umutipe nawo nyene n'umuntu afise umwete cyane kandi nkuko bavuga ngo n'umunyarusaku je novuga yuko ari umushakashatsi kubera ko iryo jambo umunyarusaku hari ikindi kintu riza risigura kica kigoye yindi shusho noje no mwita umushakashatsi kubera ko ararondera amakuru cyane gose rero kubw'ivyo bandanye mukurikirana YouTube channel yiwe kugira ngo nawe nyene ashoboye cyane kwiteza imbere peut-être wateye imbere ni kwa kundi nyene turiko turateza igihugu cacu imbere biva kuri uyu mugabi gashikira no kubandi bose. Merci beaucoup Akesi, merci beaucoup kuba abafane niyo ngeso ituranga mwakoze cyane mugira amanota n'amanota.